Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. U Rwanda ruravuga ko rwafashe ingamba zo gukomeza uburyo bwo kwirinda ibitero byo mu kirere, rumaze kubona ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isigaye ikoresha utudege tutagira abadereva two mu ntambara, kandi ngo rimwe na rimwe indege zayo z'intambara zikavogera ikirere cyarwo. Mu Rwanda kandi Beatrice Munyenyezi ukurikiranyweho ibyaha bya jenoside yabwiye urukiko rwisumbuye rwa Huye ko atagombye kuzira iby'umuryango yashatsemo uwakoze muri jenoside. Mu Burundi abanyororo barenga 500 barekuwe ku mbabazi z'umukuru w'igihugu kuri wa mbere. Tubafite n'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino muri mwese, ikaze muri aya makuru yo kuri wa mbere turi ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa kabiri. Aya makuru yose mu buryo burambuye ni mukanya. Prudence Ngyumva maze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Umupfakazi wa Alexei Navalny, Yulia, yakoresheje video avuga ko umugabo we yishwe kubera perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yananiwe kumuca intege. Uyu mugabo utavugaga rumwe na guverinoma y'Uburusiya yapfuye igitaraganya ari muri gereza kuwa gatanu w'icyumweru gishize. Yulia Navalny yasezeranyije gukomeza akazi katangiwe n'umugabo we mu kurwanira Uburusiya. Inkuru ya Sarah Rainsford muragizweho na Ferenga Kwaye. Yulia Navalny yateye intambwe yabanje kugenzura ariko itoroshye yo kugaragara ku ruhando rwa politike agera ikirenge mu cy'umugabo we. Iyo video irimo ibimenyetso bikarishye bisa n'ibya Alexei, uburyo yavuganaga ubukana n'amashagaga bisa n'ibye. Umupfakazi wa Navalny yareze Vladimir Putin ko ari we wishe mu buryo butaziguye umugabo we muri gereza. Anavuga yuko abategetsi ubu bari guhisha umurambo we kugira ngo bashobore guhisha ibimenyetso. Uyu munsi ubutegetsi bwa Kremlin bwabajijwe urupfu rw'umunyapolitike wa mbere mu batavuga rumwe na Putin, maze busubiza gusa yuko hari gukorwa iperereza, ahubwo igihe cyongerewe. Umurambo wa Navalny nturahabwa umuryango we. Israel yaciye perezida wa Brazil Luis Inácio Lula da Silva gusura iki gihugu nyuma yuko asanishije ibikorwa bya Israel i Gaza n'itsemba ry'abayahudi ryakozwe na Adolf Hitler. Ku cyumweru ejo hashize, Lula da Silva yasobanuye ibibera muri Gaza ko ari jenoside atari intambara. Minisitiri wa Israel w'ububanyi n'amahanga Katz yavuze ko Lula atazahabwa ikaze muri Israel imbere yo gusabira aya magambo imbabazi. Israel ivuga ko yizera gukomeza ibikorwa bya gisirikare muri Gaza mu yandi mezi agera kuri 2. Ibitero bizibasira umujyi ucucitse cyane wa Rafah bishobora kugabwa mu byumweru 3. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Minisiteri y'ubuzima iyoborwa n'umutwe wa Hamas ivuga ko abanyapalestina 29,000 bishwe muri Gaza kuva intambara yatangira. Iburanisha rya mbere rizamara iminsi 6 ku kibazo cya Israel yigaruriye ubutaka bwa Palestine ryabereye mu rukiko mpuzamahanga rwa Loni. Akanama ka Loni kasabye urukiko ruca imanza ku rwego rw'isi kugaha inama ishingiye ku bitekerezo byarwo ku bibazo bibiri: ingaruka z'ibikorwa bya Israel byo kwigarurira ubutaka bwa Palestine n'icyo bisobanuye ku mategeko ku bindi bihugu ndetse no kuri Loni ubwayo. Inkuru ya Anna Hundigan muragizwaho na Yvette Kabatese. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Palestine Diane al-Maliki yatangarije imbere y'urukiko rukuru rwa ONU Irahe ko abaturage be barembejwe n'ubukoloni n'ivanguramwoko rya Israeli. Yageze naho ashinja iki gihugu gukora ihonyabwoko i Gaza. Bwana al-Maliki yagaragaje ibyo birego umunsi wa mbere wo kumvirizwa mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ku kuba Israeli yarigaruriye ubutaka bwa Palestine. Byari byasabwe n'inteko nkuru y'umuryango w'abibumbye ONU hashize amezi 15. Bizakomeza kugeza ku wa mbere utaha. Biteganijwe ko abacamanza batazatangaza ibitekerezo byabo mbere y'amezi menshi. Inkuru ya Anna Holigan.
Komiseri ushinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu muri Loni aravuga ko itegeko ry'Ubwongereza riteganya kohereza mu Rwanda abimukira basaba ubuhungiro rihabanye n'amahame y'ibanze yo kubahiriza itegeko. Volker Turk yavuze ko asangiye impungenge n'urwego rushinzwe impunzi muri Loni ko uyu mushinga w'itegeko rizwi nka Rwanda Bill udahuye n'amahame y'itegeko mpuzamahanga. Yatanze impuruza ko rishobora kwangiza ibikomeye uburenganzira bwa kiremwamuntu. Iri tangazo rikukiye ayandi yakozwe n'indi miryango yita ku bibazo by'impunzi ku isi bikemanga umugambi w'Ubwongereza n'u Rwanda ko uciye ku mategeko. Bwana Turk yasabye guverinoma y'Ubwongereza gufata ingamba zose zikenewe kugira ngo yizere ko yubahiriza inshingano zayo mu mategeko ku rwego mpuzamahanga. Abarwanyi b'umutwe w'Abahuthi muri Yemen baravuga ko barashe bagakomeretsa bikomeye ubwato bunini bw'Ubwongereza buri mu kigobe cya Aden. Umuvugizi w'uyu mutwe yavuze ko ibisasu byinshi bya misile byakubise ubwato bwitwa Rubimar kandi ubu bufite ibyago by'uko bushobora kurohama. Abategetsi b'Ubwongereza mu rwego rw'umutekano wo mu mazi bavuze ko abandi bantu bari mu bwato bakorayo batabawe n'ubundi. Abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga mu bihugu by'umuryango w'Uburayi EU bari mu nama i Buruseli bemeje ubutumwa bugamije gutabara ubwato bugemura ibintu ku rwego mpuzamahanga mu nyanja y'Umutuku. Ubu butumwa buzaba burimo ubwato bune buturutse mu Bufaransa, mu Budage, mu Butaliyani no mu Bubiligi, bukazatangira gukora mu gihe kibarirwa mu byumweru. Iyi ni BBC Gahuzamiryango. Abakandida 15 muri 20 bemejwe mu matora ya perezida yakererejwe muri Senegal basabye ko akorwa bitarenze ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 4. Ni itariki perezida Macky Sall azaba arangije manda y'ibiteganywa n'itegeko nshinga. Abo bakandida 15 banatsimbaraye ko kandi urutonde rutazahindurwa. Inyandiko yashyizweho umukono na bamwe mu bakandida bari ku isonga barimo Bassirou Diomaye Faye watawe no muri yombi akanashinjwa ibyaha byo gusembura urwango, na meya wa Dakar Khalifa Sall. Bwana Sall yavuze ko yasubitse amatora kugira ngo impagarara zishingiye ku bakandida bagomba kwemerwa mu matora zikemurwe ku mugaragaro. Jacques urakoze Prudence Ngiyumva. Ano makuru ku buryo burambuye reka tuyahere mu Rwanda, aho Beatrice Munyenyezi ukurikiranyweho ibyaha bya jenoside yabwiye urukiko rwisumbuye rwa Huye ko atagombye kuzira ibyo umuryango yashatsemo wakoze muri jenoside muri 1994. Munyenyezi akurikiranyweho ibyaha birimo gukora jenoside no gufata abagore ku ngufu byakorewe mu mujyi wa Butare mu majyepfo y'u Rwanda. Ibyaha we aburana ahakana. Yoherejwe na Amerika mu Rwanda muri 2021 ngo aburane kuri ibyo byaha. Ni inkuru y'umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana wari mu rukiko. Mwiburanisha ry'uyu munsi impande zombi zahawe umwanya wo kuvuga ku byo abatangabuhamya bavuze bashinja cyangwa bashinjura uregwa ariwe Beatrice Munyenyezi. Umushinjacyaha yanenze ubuhamya bwatanzwe n'abo ku ruhande rwa Munyenyezi, avuga ko bwaranzwe no gushyigikira uregwa kuko nk'uko yabivuze ngo bafitanye isano ya hafi na Munyenyezi. Hari n'abatangabuhamya bavuze ko bavuye mu mujyi wa Butare ubwicanyi bukomeye butaraba. Umushinjacyaha avuga ko badashobora kumenya neza uruhare rwa Munyenyezi mu bwicanyi bwabereye muri uwo mujyi wa Butare. Beatrice Munyenyezi mu rubanza mu mizi yarezwe ibyaha bya jenoside no gufata ku ngufu abagore. Bamwe mu batangabuhamya bamushinje gushinga za bariyeri ahantu hatandukanye mu mujyi wa Butare. Izwi cyane ikaba kuri hoteli Ihuriro yari yo mu muryango yashatsemo. Yashinjwe kandi ibikorwa by'ubwicanyi afatanyije n'umugabo we Sharon Ntahobari ndetse na nyirabukwe Paul na nyiramasuhuko wari minisitiri w'umuryango. Aba bombi bafungiye Arusha muri Tanzania nyuma yo guhamwa n'ibyaha bya jenoside. Ahawe ijambo, Beatrice Munyenyezi yavuze ko abatanze ubuhamya bamushinja bavuze ibinyoma kandi ko ubuhamya bwabo bwaranzwe no kwivuguruza. Mu rubanza bamwe mu batangabuhamya bavuze ko Beatrice Munyenyezi yigaga muri kaminuza y'u Rwanda i Butare ngo agatoranya abakobwa bo mu bwoko bw'abatutsi akabaha abasirikare ngo babasambanye. Munyenyezi yavuze ko jenoside yabaye yiga mu ishuri ryisumbuye rya Sefoteke mu mujyi wa Butare. Ati sinari kwiga muri kaminuza nta n'impamyabumenyi y'amashuri yisumbuye mfite. Munyenyezi kandi yabwiye urukiko ko kuba yarashatse mu muryango wa Ntahobari na nyiramasuhuko bari bakomeye mu ishyaka rya MRND bidasobanuye ko nawe
yari akomeye muri iryo shyaka. Ati niba koko icyaha ari gatozi nk'uko bivugwa, nasabaga urukiko ko ntazira ibyo umuryango nashatsemo wakoze. Mu gihe urukiko rwari rutanze akaruhuko, abunganira uregwa baje kubona ko hari inyandiko nshya yashyizwe n'ubushinjacyaha muri sisiteme y'urukiko ikoreshwa n'ababuranyi. Haje no kugaragara ko imyanzuro ubushinjacyaha bwari bwakoze mbere yagenderwagaho itakiri muri sisiteme. Ibi byarakaje abunganira Munyenyezi, babona ko ari amayeri yo gutinza urubanza. Basaba ko iyo nyandiko nshya yavanwa muri sisiteme cyangwa ntizashingirweho mu rubanza. Ubushinjacyaha bwavuze ko iyo nyandiko ivuguruye atari ikimenyetso gishya, ko bidatandukanye n'imyanzuro yarimo mbere ku by'abatangabuhamya bavuze. Nyuma y'impaka ndende, urukiko rwemeje ko urubanza rusubikwa rukazasubukurwa tariki 27 z'uku kwezi, bishoboka ko rwapfundikirwa. Yves Bucyana, BBC Gahuzamiryango, mu rukiko rwisumbuye rwa Huye. U Rwanda ruvuga ko rwafashe ingamba zo gukomeza uburyo bwo kwivuna ibitero byo mu kirere, aho ruboneye ko igihugu kibanyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gisigaye gikoresha indege zitagira abadereva kandi rimwe na rimwe zikavogera ikirere cy'u Rwanda. Biri mu itangazo ubushikiranganji bw'u Rwanda bujejwe ububanyi n'amahanga bwaraye busohoye kugira busigura aho leta y'icyo gihugu ihagaze ku kibazo cy'umutekano mu karere no ku bijyanye n'umuhari wa M23. Muri iryo tangazo, leta y'u Rwanda iranegura Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwirengagiza ukuri ku biriko biraba muri Kongo. Inkuru tuyibaze Prime Ndikumagenge i Nairobi. Nitangazo rigaragaza yuko abafise uruhara canke abagwagirizwa mu biriko biraba muri Kongo aho bahagaze hakiri kure cyane kugira bashobore kubitorera inyishu. Mu gihe ubushikiranganje bwa Amerika bujejwe imigenderanire kuwa gatandatu bwari bwasavye u Rwanda guhagarika gufasha abagwanyi ba M23, muri iryo tangazo u Rwanda rusubiza rwagiriza Amerika kwirengagiza ukuri ku biriko biraba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta y'u Rwanda ivuga yuko leta ya Kongo ariyo ntandaro y'intambara zasubiye gukara cyane mu busirwa bw'ico gihugu. Ivuga ko vyatewe nuko leta y'ico gihugu yongereje ku buryo bugaragara ibikorwa bya gisirikare mu ntara ya Kivu ya ruguru, kandi bigaragara yuko intego y'ivyo bikorwa ari ukwirukana ku butaka bwa Kongo umuhari M23 n'abasivile b'abatutsi b'abanyekongo kugira bomokere mu bihugu bibanyi. Leta y'u Rwanda ivuga yuko ibitero vya M23 vyo muri no misi ari inkurikizi y'iyo ngendo ya leta ya Kongo. U Rwanda runagiriza gukorana vyeruye n'umuhari FDLR ururwanya. Mu gukomeza ibikorwa vya gisirikare, leta y'u Rwanda ivuga yuko leta ya Kongo kuva mu mwaka uheze yazanye indege zitagira abadereva ziva mu Bushinwa zizwi nka CH-4. Aho niho u Rwanda ruca rusigura ko narwo rwakomeje uburyo bwarwo bwo kwivuna ibitero vyo mu kirere, mu gihe rwemeza ko izo ndege za Kongo bishika zikavogera ikirere carwo mu nzira zo kurondera inyishu kuri ico kibazo. Leta y'u Rwanda iribaza niba Amerika igishoboye kuba akarorero ko guhuza impande zose. U Rwanda rubivuga rubabajwe n'ingene Amerika mu itangazo ryo mu mpera z'indwi iheze zafashe FDLR nk'umuhari witwaje ibigwanisho usanzwe, ingendo ruvuga yuko itandukanye cyane ni yari yagaragajwe n'umukuru w'igisata cy'igendereza rya Amerika mu kwezi kwa 11 mu mwaka uheze. Gusa leta y'u Rwanda ivuga yuko n'ubu ishigikiye utwigoro twose two kurondera inyishu biciye mu biganiro, na cyane cyane ibirongowe n'umukuru wa Angola Joao Lourenço. Prime Ndikumagenge, BBC Gahuzamiryango, Nairobi. BBC Gahuzamiryango muradukurikira kandi Kisoro FM kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda, haba ari kuri internet muradukurikira kuri Facebook Live. BBC Gahuzamiryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Mu Burundi abanyororo barenga 500 nibo barekuwe ku kigongwe c'umukuru w'igihugu kuri wa mbere. Ni mu ntumbero y'ico inzego z'ico gihugu zise isekeza ryo kutezurira abapfunzwe bagirizwa amakosa n'ibyaha bito bito, zikavuga ko rigiye kubandanya. Ni inkuru ya Gildas Yihundi Impundu. Isekeza ryatanguriye mu ntara ya Rutana mu bumanuko bushira ubuseruko bw'u Burundi. Abanyororo barekuwe na 558 bahora bapfungiwe mu mabohero atandukanye y'igihugu. Abarekuwe n'abafise ibyaha bito bito. Igitigiri bwego c'abagiye kurekurwa nticatomowe, ariko hatangajwe ko hariko harakorwa amatohoza mu mabohero yose kugira ibitigiri vyegeranywe n'ingoga gutyo bace bataha. Iyi ngingo yo gutezurira abapfunzwe ije mu gihe amabohero yo mu Burundi ahanzwe n'ibitigiri vy'umurengera vy'abanyororo. Umugwi w'igihugu ujejwe abatakazi na muntu CNIDH
umenyesha ko mu mwaka uheze wa 2023 mu mabohero yose hari hapfunzwe abantu bagera ku 13,000. Muri abo abagera ku 6,000 bari bapfunzwe badafise amadosiye. Sixte Vinyini mubona arongoye CNDH yabitangaje kuri uwa mbere igihe yareka arashikiriza inama nshingamateka icegeranyo c'ivyaranguwe. Ikindi yashikirije gisa n'icatangaje bamwe n'abandi nuko mu bapfunzwe hari abagera ku 136 basanzwe bafise ingorane zo mu mutwe. Gildas Ihundimpundu, BBC Gahuzamiryango i Bujumbura. Tuje muri Kenya aho umuyobozi w'urusengero rutanga inyigisho zishingiye ku munsi w'imperuka muri icyo gihugu rwapfiriyemo abantu babarirwa mu magana kubera inzara aherutse gushinjwa ibyaha 191 by'ubwicanyi. Paul Mackenzie n'abandi 29 bareganwa nawe bireguye bahakana ibyaha mu rukiko rwo mu mujyi wa Malindi. Imirambo irenga 400 irimo n'iy'abana yataburuwe mu mva ziri ku butaka bitekerezwa ko ari ubw'uyu muvugabutumwa wateye impagarara. Yabanje kuregwa ibyaha by'iterabwoba, ubwicanyi bw'agahomamunwa bw'abana ndetse n'iyicarubozo. N'ibyaha we ahakana. Asanzwe afunzwe mu gihano cy'umwaka umwe yakatiwe kubera gukora no gusakaza amashusho yafatiwe mu bubwiriza bwe atabifitiye uburenganzira. Umunyamakuru wa BBC Anso yabonanye na bamwe mu barokotse n'imiryango y'abapfuye. Inkuru ye muragezwaho na Nina Iradukunda. Uyu ni umubabaro w'umuvyeyi yapfushije abana biwe bose. Stephen Mwiti yarize kenshi ariko aravuga ivyashikiye abana biwe. Avuga ko umugore wiwe Bahati John yemera inyigisho z'umuvugabutumwa atavugwa ko rumwe Paul Mackenzie. Aho niho ubuzima bwabo bwatanguye guhinduka. Hizi ni za Helen yule firstborn wangu. Yanyeretse imyambaro y'ishuri n'amasakoshi y'abana. Yashaka ko baja ku ishuri ariko umugore we akavyanka. Urusengero yasengeramo rwigisha kutaja ku ishuri. Rero uwo muryango warabipfa. Yarijanira wenyine ku nguvu abana ku ishuri. Umunsi umwe nagiye ku kazi maze ngarutse nsanga nta mwana n'umwe uhari, imyenda yabo ntayihari, yajyanye ibintu byose byabo n'ibindi bintu byose birimo ndetse n'amasafuriya, yasize gusa imyambaro abana bajyana ku ishuri n'amasakoshi yabo. Ntiyamenye iyo bashobora kuba bagiye, imiryango myinshi yarahaburiye. Francis Wanje yibaza ko umukobwa we yaguze itunga ahantu hanyuma aja kubayo. Nivyo yari yaramubwiye. Ariko umunsi umwe yararonse ubutumwa buteye ubwoba bw'umuryango w'umukobwa wiwe. Yaciye agisha akahora kugira amatohoza mu ishamba rinini riri mu buraruko bishura uburengero w'igisagara ca Mombasa kiri kumweya ahasanzwe aba. Ntiyari yiteguriye ivyo yahasanze. Abana bapfuye n'abandi bariko barasandaba, abayoboke bananutse cyane kandi bagoyagoya, basabwe n'idini ritemewe kwisondesha gushika babonanye na Yesu. Yatoye umwuzukuru wiwe umwe w'umuhungu yarokokanya n'undi mwana. He experienced the death of his brothers. Yarabonye urupfu rwa bene wabo. Yambwiye ko yababonye bapfa, yababonye bicishwa inzara n'abavyeyi babo, kandi ko ari ibintu atazopfa yibagiye, ntazopfa vyibagiye. Arazi ko ari we yari gukurikira, ariko yagize Imana aratabarwa. But it was like he was rescued. Igihe Stephen yamenya ko ari abana barukowe, yaciye agenda yerekana amafoto y'umuryango wiwe. Baramenyemwo abagize umuryango wa Stephen wose. Hakurikiye inkuru y'incamugongo. Wakaniambia watoto wangu 3. Uyu Jacob. Bambwiye ko abana banjye Jacob, Lilian na Angelina hamwe ndetse n'abandi abagera ku bana 10 ngo bahambwe mu cyobo kimwe. Bavuze yuko igihe barokorwaga mu ishyamba ngo bahise bahava. Helen na Samuel hamwe n'abandi bana ngo barashonje, ngo bamaze iminsi 4 batarya batanywa n'amazi, birashoboka yuko bapfuye ku munsi wa 5. Chakula wala maji. Kwa hiyo inawezekana hiyo siku ya 5 ndio walikuwa wanakufa. Inyuma y'abana, umugwi w'abagore niwo wari wa kabiri wasabwa kwisonzesha ku nguvu. Twarabonanye n'umwe mu bagore barokotse, yasa n'uwatwawe n'ivyiyumviro byinshi, araba inkoko zigendagenda ku mbuga yiwe, ateruye umwana we w'umukobwa afise umwaka umwe.
yari yibungenze inda yiwe igihe yaja Shakahola. Byari bigoye kuri twebwe. Tekereza abagabo 6 badusambanya ku ngufu, baraduhererekanyaga. Hilo lilikuwa ni kanisa. Mbere rwari urusengero, ariko kubwiriza biza guhagarara, batangira kwica no gusambanya ku gahato bari mu mirwi. Aha ni mu mamangazine ya Shakahola. Igihe Paul Mackenzie yaza ngaho bwa mbere, abantu baho baramuhaye ikaze. Yavuze ko aje kurima. Ariko ko iminsi yigirwa imbere, abantu benshi baraza kumuramutsa hanyuma bakibera iwiwe. Mu nyuma abanyagihugu bo ngaho bagiye bumva ngo yashinze urusengero. Ivyo ntivyari ingurane ku bantu baba ngaho. Kwa bari bahari byari byiza ku bikorwa by'ubucuruzi ngaho. Ariko hanyuma mu buryo budasanzwe barahagaritse kuza gusuma. Niho rero batangura kwibaza ibibaye. Shangawa Mwangi, umutama wo muri ako gacimbiri, yaragiye kuraba ivyo ariko biraba. Ivyo yabonyeyo vyaramubabaje cyane. Abantu bamwe bari barembye bameze nk'abashoboraga gupfa mu gihe kibarirwa mu masaha. Abandi bari bakomeye ariko ntibashakaga gutabarwa. Babazaga polisi ngo kuki muri kuturogoya kandi dushaka gusanga Yesu. Mwebwe se umunsi umwe ntimuzapfa? Ukwizera kwaje kubangamira kurondera ubutungane. Mackenzie yagiye sentare ko nta muntu n'umwe yasabye kwisonzesha ku nguvu. Bamwe mu bayoboke biwe baracakurikira inyigisho ziwe. Ariko ku miryango yabuze ababo, umubabaro bafise ubu ni ntangere. Inkuru ya Ansoy. Mu kiganiro nacyo kuri wa kabiri twabateguriye iyo telefone se kutayitaba. Barakwitaba iyo telefone rero mu magambo ngo nta gucuranga. Allo? Stephanie Nadine. Ariko se wa mugore wowe ubumpamagara ushaka iki koko? Wampaye amahoro. Amahoro se ninye nyatanga. Umva, nagira ngo umenyeshe ko ndi mu nzira ngaruka Inyarureba. Iyo telefone yo niyo mugenzi turi kumwana mu modoka. Nimwongere kuyihamagara. Ni 12:45 kuri BBC. BBC gahuza miryango bunoneho n'umwanya w'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino mwateguriwe kandi mugezwaho na Yves Bucyana. Mwiriwe neza bateze amatwi BBC amakuru y'imikino nyahere mu Rwanda ku isiganwa mpuzamahanga ry'amagare Tour du Rwanda. Itamar Einhorn uwo mu ikipe ya Israel Premier Tech niwe wegukanye agace ka kabiri ka Tour du Rwanda kavaga mu mujyi wa Muhanga kagana Ikibeho mu majyepfo y'u Rwanda gafite intera ireshya na kilometero 130. Uyu musore w'imyaka 26 yakoresha amasaha 3 iminota 17 n'amasegonda 31. Ku munsi w'ejo abasiganwa 90 bari mu makipe atandukanye menshi yo ku mugabane w'Uburayi na Amerika bazahaguruka mu mujyi wa Huye berekeza mu mujyi wa Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Mu mupira w'amaguru shampiyona y'u Rwanda yarakomeje mu mpera z'icyumweru. Ikipe ya Bugesera inganya na APR FC. Iryo nota rimwe yabonye riyongerera icyizere cyo kutamanuka mu cyiciro cya kabiri, naho APR FC ikomeza kuyobora shampiyona n'amanota 46, irotswe igitutu na Rayon Sport ya kabiri n'amanota 42, ariko APR FC ifite umukino w'ikirarane. Hanze y'u Rwanda twerekeze mu Bwongereza, shampiyona irakomeza uyu munsi mu gihe mu mpera z'icyumweru Liverpool na Arsenal zatsinze ibitego byinshi. Ibindi reka tubibaze Prudence Ngyumva. Everton na Crystal Palace ni amakipe abiri ari mu bibazo bitandukanye ariko bifitanye isano ku rutonde rwa shampiyona. Palace yamunzwe n'imvune z'abakinnyi b'ingenzi bari mu myugariro Mark Gehi, Michael Olise na Eberechi Eze. Ibintu byahumiye ku mirari nyuma y'uko n'umutoza wayo Roy Hodgson afatiwe n'uburwayi butunguranye mu cyumweru gishize. Ibintu byaviremo uyu mwongereza w'imyaka 76 y'amavuko kwegura ku mwanya we kuri uyu wa mbere. Everton yo nyuma yo gukatwa amanota 10 kubera ibibazo bishingiye ku icungamutungo n'inyungu irakina idafite Arnaud Danjuma na Andre Gomez, ariko Abdoulaye Doucouré ashobora kugaruka muri iri joro. Umukino urakomezwa nuko Crystal Palace ijya i Goodison Park, stade itaratsindiraho mu mikino 8 ishize, mu gihe Toffees nitsindira iwayo ihita iva munsi y'umurongo utukura w'amakipe azamanuka mu cyiciro cya kabiri. Mu yindi mikino yabaye mu mpera z'icyumweru, Manchester United yarayivanye amanota 3 mu menyo ya rubamba i Luton Town nyuma y'ibitego 2 binyarutse bya Rasmus Hojlund.
ni mbere y'uko Luton igombora kimwe cyateye igishyika abakunzi n'abakinnyi b'iyi kipe ihimbwa amashitani atukura kugeza ku ifirimbi ya nyuma. Arsenal yo yagushije imvura y'ibitego Turf Moor itsinda Burnley 5-0 birimo 2 bya Bukayo Saka. Ni ku nshuro ya mbere mu mateka y'imyaka 138 Gunners imaze ishinzwe itangira umwaka itsinda imikino 5 yikurikiranyije. Liverpool yahannye Brentford mu burengerazuba bwa London 4-1, mu gihe Manchester City yatsikiye muri iri siganwa ry'igikombe cya shampiyona inganya na Chelsea 1-1. Spurs yo yatunguwe na Wolves itsindwa 2-1. Liverpool yobora urutonde rw'agateganyo n'amanota 57, Arsenal irayirya isata burengera 55, Man City izakina umukino wawe w'ikirarane ejo kuwa kabiri na Brentford ikaza ku mwanya wa gatatu n'amanota 53. Urakoze cyane Prida. Mu Budage igitego cya kapiteni w'Ubwongereza Harry Kane nticyari gihagije ngo kibuze ikipe ya Bayern Dominique gutsindwa na Bochum ibitego 3-2 byatumye Bayern itakaza umukino wayo wa gatatu mu gihe cy'iminsi 9 gusa. Bayern Dominique itozwa na Thomas Tuchel wahoze atoza ikipe ya Chelsea ni ya kabiri irushwa na Bayern Leverkusen amanota 8. Ibi bikanashyira mu kaga ahazaza h'uwo mutoza. Indi kipe yarayikubiswe ni Milan AC mu Butaliyani yatsinzwe na Monza ibitego 4-2. Monza kuri ubu iri ku mwanya wa 11 naho Milan AC iri ku mwanya wa gatatu irushwa na Inter do Milan ya mbere amanota 11. Ahandi ku mugabane w'Uburayi ikipe ya Real Madrid ejo yatakaje amanota 2 inganya na Rayo Vallecano igitego 1-1 gusa iracyayoboye urutonde rw'agateganyo rwa shampiyona ifite amanota 62 irusha Girona ya kabiri amanota 6 ikarusha mukeba wayo w'ibihe byose Barcelona amanota 8. Mu Bufaransa Kylian Mbappe yatsindiye igitego Paris Saint-Germain nubwo yari yatangijwe ku ntebe y'abasimbura yinjije igitego cya penalty. Paris Saint-Germain itsinda Nantes 2-0. Ni mu gihe kandi yamaze gusezera kuri bagenzi be muri iyo kipe kuko amasezerano ye yo kuyikinira azarangira mu kwezi kwa gatandatu. Mbappe biratangazwa ko ashobora kwerekeza mu ikipe ya Real Madrid. Nayo y'imikino nari nabateguriye Gendi Yves Bucyana. Imikino yo mu mihingo yose. Urakoze Yves Bucyana kuri aya makuru y'imikino. Ibiganiro bya BBC gahuza miryango mukunda nk'amakuru imvo n'imvano urunana ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose y'uko podcast ikora nuko wayishyira muri telefone yawe byose urabihasanga. Mbere yo kubasezeraho reka nongere nsubize ijambo Prudence Ngiyumva tugezeho muri make hamwe mu makuru y'ingenzi avugwa muri kano kanya muri BBC. Umupfakazi wa Alexei Navalny, Yulia Navalnaya yakoresheje video avuga ko umugabo we yishwe kubera ko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ngo yananiwe kumuca intege. Uyu mugabo utaravugaga rumwe na guverinoma yapfuye igitaraganya ari muri gereza kuwa gatanu, ariko Yulia Navalnaya yasezeranyije gukomeza akazi katangiwe n'umugabo we mu kurwanira Uburusiya. Israel yaciye perezida wa Brazil Luis Inacio Lula da Silva gusura iki gihugu nyuma y'uko asanishije ibikorwa bya Israel igaza n'itsemba ry'abayahudi ryakozwe na Adolf Hitler. Ku cyumweru ejo hashize Lula da Silva yasobanuye ibibera muri Gaza ko ari jenoside atari intambara. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Israel Katz yavuze ko Lula atazahabwa ikaze muri Israel na rimwe mbere yo gusabira aya magambo imbabazi. Israel ivuga ko yizera gukomeza ibikorwa bya gisirikare muri Gaza mu gihe cy'andi mezi 2 ari imbere. Naho iburanisha rya mbere rizamara iminsi 6 ku kibazo cya Israel yigaruriye ubutaka bwa Palestine ryabereye mu rukiko mpuzamahanga rwa Loni i Hague. Akanama ka Loni kasabye urukiko ruca imanza ku rwego rw'isi kugaha inama zishingiye ku bitekerezo byarwo ku bibazo bibiri: ingaruka z'ibikorwa bya Israel byo kwigarurira ubutaka bwa Palestine n'icyo bisobanuye mu rwego rw'amategeko ku bindi bihugu ndetse no kuri Loni ubwayo. Jacques. Urakoze Prudence Ngiyumva. Ni nawe rero ushoje amakuru yacu yo kuri wa mbere itariki ya 19 z'ukwezi kwa kabiri. Na makuru yarahagarariwe na Nina Iradukunda, ku buhanga bw'ibyuma hari Susan Lennon. Mwakoze cyane guhitamo BBC gahuza miryango.